Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Desire Hatungimana. Ndabahaye mwiriwe mwege mwese muteze amatwi radio FPA ijwi ry'abanyagihugu kaze murano makuru yo kuri no wa 29 Rusamba umwaka wa 2026 mugira mushikirizwa na jewe Desire Hatungimana. Mudukunde tuhere ku ngingo nkuru ziyagize. Abavyeyi barereye mu mashuri akukira komine Bugendana intara ya Gitega bariyamiriza ibikorwa bikoreshwa abana babo byo gusinya amatafari yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD FDD. Abavyeyi bakababazwa no kubona abana babo bateshwa kwiga kandi nabo babatojwe amafaranga yo kubaka iyo ngoro nyene. Ingingo zo kwirinda ikiza ca Ebola kiriko kiratema gitongora muri Kongo ntiziriko zirubahirizwa mu Rumonge ahahurira abantu benshi kandi abajejwe intwaro badasiba guhimiriza abo barongoye kugira bikingire batarinjiranwa. Mu gice ca kabiri cyano makuru nkuko vyama buri wa gatanu tugaruka ku kiganiro dukingira ibidukikije aho tuza kwerekana muri rusangi ibice bigize isi ariko tugashimikira ku isi ndimwa uko yifashe mu Burundi hamwe n'ivyo tuma ibangamirwa ntitanga umusaruro. Nongeye kubaha ikaze. Amakuru yacu tuyahere kuri no nkuru ivunaguye ijanye n'umutekano. Umusore yitwa Nkurunziza Didier w'imyaka irenga 200 yaraye yishwe acumiswe imbugita yo mu Gikiriza aho we kutishura icapati y'igihumbi yarahejeje kurya mu buriro uri kwibarabara rya kane muri quartier Muyinga zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Umuhisi yarasanzwe azwi muri ubwo buriro nk'umukiriya nyene gukora ibara akaba apfungiwe mu gasho ka zone Kinama. Mu muryango wiwe basaba ubutungane. Utandukira amakuru ajanye n'indero. Abavyeyi barereye ku mashuri akukira komine Bugendana bariyamiriza ingeso yo gutesha abana babivyigwa bakabatwara mu bikorwa vy'imigambwe. Ni mu gihe abanyeshuri bamaze imisi bajanwa gusiha amatafari yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD kandi abavyeyi babo babaratangishijwe ku gahato amafaranga y'ico gikorwa. Idonido na Josiane Muzaneza. Abo bavyeyi bidoga n'abafite abana biga ku mashuri ya Gwisabi, Nzove hamwe na Kidasha. Umwe mu bavyeyi barereye Nzove baganire na RPA yamenyesheje ko abavyeyi bababazwa no kubona abana babo batwagwa mu mwonga w'Inzove gusomba amatafari bayajana kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD iri ku mutumba Kivoga. Ubu mbere hakaba hageze naho babahutagiza bariko bakora ibibazo nk'uko uyu muvyeyi avyigana. Bitahura neza ingene abana bacu bakora mu ishuri barakora akabazo bakagira abantu bakore bihuta baje kuyora ayo matafari atuzi neza yuko atarico cabazanye kuza kuyora amatafari. Ikibabaza gusumba abo bavyeyi ni ingene abo bana babo bariko barakutaguzwa kandi abavyeyi bari baratangishijwe ku nguvu amafaranga yagenewe ico gikorwa. Nakira bajana bazitaje 200 abavyeyi nabo batanga 5,000 canke 5,000 ibigoye. Bari tuziruka amafaranga yose yakora nuko baza kubaka iyo ngoro ari itangaje nuko abana bacu n'abaca bahindukira akaribo bakoreshwa nimba amafaranga twayatanze ateza kacavamwo amabeni adugana amatafari. Kandundura nk'uko isoko rya RPA mu bavyeyi basanzwe bari mu mugambwe CNDD-FDD babimenyesha nuko n'amatafari ariko arakoreshwa mu kubaka iyo ngoro y'umugambwe yihagiwe ku nguvu n'abanywanyi ba CNDD-FDD igikorwa yaragenewe kiburizwamo. Umugambwe turawukunda ariko abana bacu bo Burundi bw'ejo batesha umwanya ibiruko mu amatafari ariko anakora ngaho ariko arakugwa anayo twari twifsaturiye yari kubaka ibiro vya zone. Amafaranga tuyatanze teza gushakora teza gukora tubasha mu mutwe yabo. N'agashavu kenshi abo bavyeyi basaba bashimitse ko abana babo batosubira gukoreshwa ivyo bikorwa vy'umugambwe bibavuna hambavu yuko binabatesha ivyigwa. Basaba kandi ko ayo matafari yosubizwa banyeneyo agaheza kubaka ibiro vya zone kuko ayagenewe kubaka ingoro y'umugambwe yatanzwe ukwayo. Arakoze Josiane Muzaneza. Ugukura abana b'abanyeshuri mu ishuri bagatwaga gukora ibindi bikorwa atari kwiga zibonekeza muri zone Bisabi komine Bugendana kubwa Elari Nibizi yaho zarongoye sendika y'abigisha avuga ko ari uguhohotera umunyeshuri abana bagafatwa nk'abaja kuko bateshwa kwiga bakajanwa mu bikorwa vy'umugambwe.
dutega amatwi Elari Nibizi. Gukura abana mu ishure kugira ngo baje gukora ibikorwa bindi atari bijanye n'indero, atari bijanye n'igikorwa c'ishure nk'uko biko biraba muri komine Bugendana muri zone Gwisavi, nikosa rirenga amategeko y'ishure, rirenga amategeko y'igihugu, rirenga n'amategeko agenga uburenganzira bw'abana. Kubera iki? Kubera yuko iyo umwana agiye kw'ishure aba agiye gukora igikorwa c'ishure, c'indero y'ishure, nk'uko biri mu masezerano hagati y'ishure n'abavyeyi. Mvuze ishure mvuga ubushikiranganji, kugira ngo ibikorwa vyanditswe bikora kw'ishure bibe bizwi n'abavyeyi, bizwi n'ubushikiranganji. Rero mu gihe umwana ari mw'ishure bakamubuza kwiga, bakamubuza gukora ikibazo, baba barenze uburenganzira bwiwe, baba bamuhohoteye. Ico gikorwa co kuja kwikorera amatafari no kubaka ikintu ico arico cose, naho vyoba ari ibitaro vya bose, ndetse ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi, ico gikorwa si c'abanyeshuri, kuko nyene kugira umugambi wo kubaka aba yarategekanije vyose kuva ku ntango gushika ku ntozo, ingene azobikora akoresheje mu buryo bwiwe. Gukoresha abanyeshuri rero muri ivyo bikorwa vy'uwundi muntu ni nko kumugira umuja, ni nko kumukoresha nk'imbohe, kuko ariko gukora igikorwa adahembegwa kandi mu masaha atari gukora ibikorwa bindi atari ukwiga. Ico gikorwa rero si co gukorwa kuri ayo masaha abana baba bari mw'ishuri. Ico gikorwa kibatwara umwanya, kibatwara amagara n'uburyo. Elari Nibizi asaba umushikiranganji w'indero ko yokoresha ububasha afise agafasha mu guhagarika ivyo bikorwa bibuza abanyeshuri kwiga bitumwe n'abategeka umugambi uri ku butegetsi. Kongera utega amatwi Elari Nibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha. Ico ndiko ndasaba nuko umushikiranganji w'indero akoresha ububasha afise agafasha abategeka umugambwe muri iyo commune canke abari bo bose mu gihugu, kuko aho ni jambo rikwiye gufatwa kw'izina ry'amashuri yose yo mu Burundi, kandi ikabwirwa uwo ari we wese ashobora kwiha uburenganzira bwo gukoresha abana, bwo gukoresha ishuri. Umushikiranganji w'indero rero yoheza akagendera amashuri, akagendana n'abategetsi akababwira ati hari kizira, ibikorwa bikorerwa kw'ishure nibi nibi nibi, ibikorwa bihagarika umwana ariko ariga n'amakosa, ibikorwa bihagarika ikibazo c'umunyeshure n'amakosa, ibikorwa kizira kikazirizwa yuko biza kubazwa abanyeshure mw'ishure, ivyo byose n'amakosa. Kuko nk'uwo gisanganya muri ico gihe bibazwa nde? Bibazwa umwigisha? Bibazwa assurance y'ishure? Bibazwa nde? Urumva rero ayo n'amakosa bakorera abana, n'amakosa bakorera indero. Turasabye rero ivyo bintu bihagarare. Umuntu azoba akeneye abanyeshure kubakoresha, nagenda basaba abavyeyi mu kiruhuko, nagenda basaba abavyeyi ku minsi batariko barakora, ku minsi batari mw'ishure, n'ahandi abigisha baca babura ingene batunganyije ishure, abavyeyi baca babura ingene baringaniza imigenderanire y'amashure nabo nyene. Ubu naho dutandukira amakuru ajanye n'imibano, gukoresha ibikorwa rusangi abanyagihugu kabiri mu ndwi na gatotezo bivugwa n'urongoye umuhari inamahoro. Marie Louise Baricako abishikirije inyuma yaho abanyagihugu bo ku mutumba Mparambo zone Rugombo komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bidogeye ukuntu abajejwe intwaro babategeka kwitabira ibikorwa rusangi ku munsi wa mbere n'uwa kane. Marie Louise Baricako amenyesha kandi ko ingingo nk'iyo itumvikana mu gihe abanyagihugu bugarijwe n'ubukene bakwiye kubareka bakaronka umwanya wo kwiteza imbere. Kurikire Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro. Wihweje neza iki kibazo ubonamwe agatotezo. Abanyagihugu basanzwe basabwa guterera mu bikorwa vya leta, ubu naho bagaca basabwa kuba aribo bakora ivyo bikorwa baterereye, kandi ivyo ari vyo leta nyene yarijejwe. Amakori atangwa n'abanyagihugu niyo kubisanzwe yari kuba intererano yabo mu kubaka iterambere ry'igihugu. Muri iyo komine ya Cibitoke ubutunzi n'umubano mwiza vyubakiye cane cane ku burimi. Ivyo bikorwa rusange rero ku minsi y'akazi bigaca bituma imiryango itishoboye itakaza amafaranga menshi. Nca niyumvira cane cane babakenyezwe bajejwe bonye n'imiryango yabo, bifuza nk'abandi bose ko abana babo bomererwa neza bakaja ku mashuri. Ubatwaye uwo mwanya rero wo gukora vya bikorwa vy'iterambere vyinjiza amafaranga, bidindiza vyinshi, vyoba vyiza rero abo bayobozi bako gace baravye neza uburyo bakora bakayaga n'abanyagihugu, kuko nivyo ibikorwa rusange birafasha igihugu, ariko ntibinabe ivyo guhomvya no gucinyiza abo banyagihugu. Ugusabwa guterera mu iterambere ry'igihugu bikaja mu nzira itirengagiza ibigoye abanyagihugu canke ivyo bakeneye vya mbere. Kubijanye nyene nako gatotezo
ibiriko bikorwa na leta ya CNDD-FDD ngo ntaho bitaniye no gusuzugura abanyagihugu mu kubereka ko bakwiye kumenyera gutwagwa bakandamijwe, bivugwa n'umunyapolitike Frederic Bamvuginyumvira uwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba yanahamagariye abarundi kwanka gucinyizwa babona bakamenya amategeko abagenga. Tega amatwi Frederic Bamvuginyumvira. Iyo umuntu agusabye kabiri mu ndwi guhagarika ibivi vyawe ukaza gukorera umugambwe, ni nko gusuzugura abanyagihugu bavuga bati abanyagihugu barabamaze kubagirira ingaruzwa muheto, ico tubategeka nico bakora, ntibashobora kuvuga bati oya. Icyo ni ca mbere nkuramwo. Ica kabiri nkuramwo no kubakandamiza, bababwira bati igihe hogira n'ubusiba turamuteoza ihadabu ry'amahera 50,000 canke 100,000. Ivyo ntaho vyanditse, ni ingingo zifatwa n'abategetsi bo hasi, nabo bategekwa n'imbonera kure kuko babazihaye ububasha n'inguvu bidasanzwe kugira ngo bagire ibyo bashaka aho baherereye. Ica gatatu nkuramwo nuko abo banyagihugu ataho bari bwitware, nta numwe ari bubumve kubera ko nta butungane hasi buba buhari. Ubuhari nabwo ni bwa bundi nyene bwa babandi nyene bavuga bati ntawo uribwa n'isato ngo yitware kumamba kubera ko bwose ari ubwoko bumwe bw'inzoka. Rero nkavuga nti abanyagihugu nibabibone, nibategere, ndababwira nti ibyo ni biriko biraza, mbere haraje bi, mu nyuma haza biriya, ejo hazoza ibindi. Rero iyo bimaze kugera ngaho, n'uyo munyagihugu nyene abwirizwa kumva ko agifise agateka kiwe, kandi ako gateka kiwe ata muntu azoza kukamugwanirira atari wenyene abanje kukagwanira. Rero nabanza amenye ko afise agateka kiwe, hanyuma ica kabiri amenye ngene akagwanira kugira ngo agumere umuntu, kuko si igikoko, si mucakara, aracara umuntu agifise agateka. Ubu naho dutandukire ayavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Mu bibanza bitandukanye bihuriramwe abantu benshi muri komine Rumonge, intara ya Burunga, ingingo zo kwirinda ikiza ca Ebola ntizikurikizwa naho abajejwe intwaro bahamagarira abanyagihugu kubahiriza amabwirizwa ajanye nuko bokumira ico kiza. Abanyagihugu baho bavuga ko mu bwinjiriro bw'ivyo bibanza atamazi harangwa yo gukaraba mu minwe. Inkuru mwateguriwe na Dinye Karondo. Mu gihe ikiza ca Ebola casuye kibonekeza mu bihugu bibanyi, aho yari kagirisha inama ku barongo ya mazone akora ku kiyaga Tanganyika kwa 20 Rusama, Minani Augustin arongoye komine Rumonge yahamagariye abo bajeje intwaro kugirisha abanyagihugu amakoraniro babahimirize gukaraba kenshi. Guhimiriza abantu kuramukanya bakoranye mu kanya mahoro rahagije, kandi banashaka si Ebola gusa, hajya kuramukanya hari ingwara nyinshi. Rero barovyi bagirisha inama mu babwire yuko izekaziririzwa kandi abo nyene hagati yabo bagirariza mu kanya y'amahoro rahagije. Kindi cyo tubatuma nuge amakoraniro mu bene gihugu mubasigurire ingwara, hari ingwara yandukira biciye mu gukorana, hari ingwara iri hakurya ikongo icyo kuramukanya babireke. Mu Burundi ntayirasha ngabo no twijatare kuko umuntu ashaka kuzoza bikongo ntawe bizi kuko iri no mu Buganda. Rero tutaramukanya naho yogwara wenyene, cyo tumarire ibizi gukaraba kenshi dukombe tushire mu mico yacu. Naho biruko amasoko yacu aho mu Rumonge amenyesha ko naho bahimiriza abantu mu bibanza bihuriramwe abantu benshi, haracariho agahaze mu bijanye no gushira mu ngiro ingingo zijanye no kwirinda ikiza ca Ebola. Barahimirije gusa yuko abantu bashobora gukaraba, barashiraho utudobo nyene bisanzwe, muga ahantu hahurira abantu benshi tugenda turabona ntego nk'amaparikingi yose yaha mu Rumonge nta mazi mbona aho nja kwigaragara. Urabona yuko bahimiriza yuko abantu boza barakaraba cane, nko kw'isoko nkuru ya Rumonge buriho ubudobo, mugabo hari n'igihe usanga ata mazi arimwo. Twese twinjira uko nta bintu byo kuvugira ngo obligation ati nimwinjire mukarabye, haba ku bitaro haba hehe, nta bintu nyene bikabye nyene biboneka yuko abantu baba barafashe neza ibyo bababwiye yuko bokwikingira. Ku kivuko ca Rumonge ahashikira abavuye mu gihugu ca Kongo intwaro rusangi, harashizeho abari mu gisata c'amagara y'abantu basuzuma uwo wese ashitse kugira bakumire ico kiza, n'uwo bosangana ibimenyetso vya Ebola yitabweho.
Arakoze Dinye Karondo. Ubu naho dutandukire inkuru ijanye n'ubutunzi. Ububiko bw'ibikoresho bisubirira ibindi mu gisata c'imiduga muri Sosumo, ishirahamwe rihingura isukari, burakenye bimwe mu bikoresho cane cane vyitwa bito bito bisubirira ibiba vyononekaye mu modoka. Ivyinshi muri ivyo bikoresho bisanzwe bigurirwa mu Burundi nyene, ariko abajejwe gufata ingingo yo kubigura bakananirwa gusohora amafaranga. Ivyo rero bikaba biri mu biheza bikadindiza akazi. Inkuru ya Eric Niyonzima. Magaze garaje muri Sosumo ni ububiko bw'ibikoresho bisubirira ibiba vyononekaye mu ngendeshwa zose muri iryo shirahamwe, nk'imiduga ikora mu bisata bitandukanye kumwe n'amashine akora mu mirima. Ubwo bubiko rero uyu munsi busigaye ari nk'umwana w'imfuvyi arira aho guhoreshwa ifungurwa agahoreshwa inkoni. Mu gisata c'ubwo bubiko kiraba imiduga yo kwiyunguruza, abakuru b'ubuzi eka n'indi miduga amezi abaye 6 atagikoresho gisubirira ikindi pièce de rechange kigugwa. Muri rusangi rero amasoko yacamenyesha ko imiduga 10 yose kandi harimwe mu bisata bikomeye mu bihe vy'isekeza igwaye. Muri yo harimwo iyo mukuru w'igisata bita recherche agronome, imodoka y'umukuru w'igisata bita plantation, n'imodoka y'umukuru w'igisata bita operation mécanisme. Eka rero n'abakuru b'ibindi bisata imodoka zabo ziragwaye. Uko Sosumo yari isanzwe itunganijwe nuko ivyuma vyose bisubirira ivyononekaye mu gisata cyose c'ubuhinga bw'ivyuma bitegerezwa kwama biri mu bubiko bw'ihinguriro, uhereye ku vyitwa binini ukaja ku mabateri, amapine kugeza ku matara bita ampure. Ku modoka yose ipfuye abafundi b'ihinguriro baca bikora mu bubiko kakakanya imodoka igasura gukora ico yagenewe. Ivyo bikaba rero bitagishoboka kuko ibikoresho atavyo. Uyu munsi imwe mu miduga irikira kabakaba umwaka iri mu magaraje mu gisagara ca Bujumbura. Abakozi ba Sosumo bagatinya ko iguma inokorwa ivyuma. Kubwo amasoko yacu muri Sosumo, kuri ivyo vyuma vyategezwa kuba biri mu bubiko nta citwazo c'amafaranga y'amanyamahanga, kuko nka vyose bikenerwa mu bubiko bigurirwa mu gihugu nyene. Nubo bavugwa kuba bo badindiza ibintu n'umuyobozi mukuru wa Sosumo Marie Rose Bahimbare, kumwe n'umuyobozi ajejwe igisata kijejwe kugura ibikoresho nkenerwa approvisionnement Prosper Muteriteka. Abo bose ariko ivyo bakaba barabihakanye. RP yasubiye kurondera umushikiranganji Hassan Kibeya mu vyajejwe harimo amahinguriro, ariko nubo akaba atitaba. Arakoze Eric Niyonzima. Ubu naho tutandukira amakuru avugwa mu mpunzi. Urunani gwitaho agateka k'impunzi na cane cane iziri mu makambi rurahamagarira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR gukora ibishoboka vyose kugira agatotezo kariko gakorerwa impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo gahagarare. Umuvugizi wa CDH Vicar akaba abishikirije inyuma yaho bamwe mu mpunzi z'abarundi bari muri iyo kambi baborejwe igufa, abakenyezi nabo bagafatwa ku nguvu, na bamwe mu bagize umugwi witwaje ibigwanisho wa Zalendo bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umunyekongo yarasanzwe yubakanye n'umurundikazi kandi yararashwe na Wazalendo nyene. Bosco Vyizigiro asaba kandi ishirahamwe HCR kwitwararika cane cane umutekano w'izo mpunzi udashemeye kubera intambara ziri mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Kurikira Jean Bosco Vyizigiro, umuvugizi w'urunani CDH Vicar. Ikambi y'impunzi z'abarundi iri muri Rusenda muri DRC mu gihe ikikijwe n'imigwi igera kuri 4 ya Wazalendo iri mu magorwa atagira izina. Uretse ko umutekano waho hantu tarukwi, ariko ibyo byo bije biwunyura. Muri CDHVK turatabariza izo mpunzi, narijya bamwe mu bakongomani byoba binashoboka ko ari bo baba baragize uruhare mu iyicwa rya mugenzi wabo bo bidegembya kubera bahagarikiwe n'izo Wazalendo. Turasaba amashirahamwe ahanira agataka muntu muri DRC kumva kamo kacu agakurikiranira hafi ibiri kuba kuri izo mpunzi ziri muri Rusenda, cyane ko n'umutekano waho ziri tutawizeye dushingiye ku biri kuba muri ico gihugu. Turasaba kandi HCR ya DRC gushira mu byo yitwararika ubuzima bw'izo mpunzi ziri ahantu hadatekanye. Unawo ni wa mwanya w'ikiganiro dukingire ibidukikije. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri wa gatanu turaza kwerekana muri rusangi ibice bigize isi, ariko tugashimikira kwisi ndimwa
uko yifashe mu Burundi hamwe n'ivyotuma ibangamirwa ntitange umusaruro abanyagihugu bari biteze. Ikiganiro dukingira ibidukikije mu gishikirizwa na Elvis niyo mwungere. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mu kiganiro dukingira ibidukikije. Uko umwaka utashe kuwa 2022 ndamukiza amakungu arahimbaza umunsi wahariwe gukingira isi. Isi ibako abantu n'ibindi binyabuzima hamwe n'ibindi bitari ibinyabuzima. Mu kiganiro cy'uno munsi tuza kwerekana muri rusangi ibice bigize isi, ariko tukaza gushimikira ku isi ndimwa uko yifashe mu Burundi, ibishobora gutuma ibangamirwa ntitanga umusaruro abanyagihugu bari biteze. Bamwe mu banyagihugu baraza kwerekana uko isi ndimwa yifashe mu bice babamo mu ishyirahamwe fasha ryejejwe gukingira ibidukikije. Nabo baraza kudusigurira cyane ibijyanye n'isi ndimwa yo mu Burundi. Ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu mu gishikirizwa na Elvis niyo mwungere. Kaze. Isi, abantu n'ibindi binyabuzima ndetse n'ibindi bitari binyabuzima biriko irakeneye gukingirwa ku neza y'ibiriko byose. Iyo si uko yubatse igizwe n'ibice bitandukanye. Sabuguheba Patrice arongoye ishyirahamwe fasha abanze atubwire ibice bigize isi uko ari bitatu, byose bigira ikintu kimwe kugira ubuzima bw'abayibaye ko bushoboke. Niko kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa kane canke abandi bita ndamukiza mu Burundi ku mwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe gukingira isi. Uwo munsi bawutoye bamaze kubona yuko hari imvo nk'iyose barabona ko igenda yagiramirwa. Aho rero uno munsi abantu baca bibaza ati mbega isi, iyo tuvuze isi nk'abariko bararuka vuba twumva iki? Isi ni umubumbe ariko ugizwe ahanini n'ibice bitatu bikuru bikuru. Hari isi mubona abantu batembera ko, bubaka ko, barima ko, babako. Hakaba n'ikindi gice cy'iyo si kigizwe n'amazi, uhera ku migezi, ku nzuzi ntonto, ku masoko, ku nzuzi, gushika ku biyaga, amabahari. Igice cy'amazi harimwo n'ibinyabuzima biba mu mazi byidagaduramwo. Hari ikindi gice rero c'isi bita ikirere, aha hejuru y'aho abantu baba, hejuru y'amazi. Iki kindi gice mubona ibiguruka vyiyunguruzamwo, byidagaduramwo, bigataha bikagaruka bigataha ku isi ndimwa canke abantu babako. Ariko mugabo mu kwiyunguruza kwavyo mu kwidagadura nk'inyoni, siga biguruka bica mu kirere. Rero kimwe cose muri ivyo bice bitatu gifise akamaro ku muntu no ku binyabuzima bindi no ku bindi byose biba muri ivyo bice. Iyi si abantu babako bagakorera ko imirimo itandukanye irakeneye gukingirwa. Mbere ishyirahamwe mpuzamakungu rikaba ryashinze ko kwa 22 ndamukiza abantu bose bakwiye kwibutswa ingene isi ari inzu rusangi iterezo gukingirwa, nk'uko umutumire wacu Sabuguheba Patrice abandanya kubimenyesha. Duhere ku isi abantu barima, abantu babako, bubakako, abantu batemberako, ari batunze. Ucurisanga nayo nyene hariho ibice barimamwo, bubakamwo, ariko iruhande hari igice cotegerejwe kuba kinini cy'amashamba. Ego hari n'ibice by'amabuye, by'intandara z'amabuye,
harimo n'ibice abantu batagishoboye kubungabunga neza, uko isi yagiye iratituka, uko abantu bagiye bagwirirana, bagiye gusanga ibiti navyo bigenda birahona, none aho hantu ugasanga hatevye hacika ubugaragwa. Aha nko mu gice cya Afrika murabona, dutanga akarorero, ubugaragwa bwa Sahara ni bunini cyane. Ubugaragwa bwa Kalahari nabwo nyine ku mwaka abahegereye barabona ko haguma haguka. Kuvuga ubugaragwa, uretse amashamba, ubugaragwa ku isi rero abantu baragira aho barima, aho bubaka, ahagira ibisagara, mugabo kandi bakabungabunga kugira ngo aho barima bagasigaza n'aho bokorera ubworozi bw'ibitungwa, bw'ibikoko bibana n'abantu. Nuko aho rero umuntu ariko aradondagura gutyo, kimwe cyose kigaruka kugira inyungu ku muntu, ku kiremwa muntu, kuko ari nawe nkako. Ikiganiro bidukingira ibidukikije twashimikiye ku gukingira isi, cyane cyane isi ndimwa, aho mu Burundi aho itera igabanuka bitumwe n'umurindi w'igwirirana ry'abantu. Mu Burundi rero ibikorwa by'abanyagihugu hamwe n'igwirirana ry'abantu biriko bituma isi ndimwa igabanuka. Uretse n'ivyo no gutituka ikaba iriko iratituka. Sabo guheba Patrice arongoye ishyirahamwe ifasha rijeje gukingira ibidukikije mu Burundi amanyisha ko bibabaje kubona urugero rw'ingene isi ndimwa itera igabanuka mu gihugu. Mu Burundi duce turabe isi ndimwa, turabe n'ayo mazi, turabe n'ikirere. Iyi si ndimwa iriko ivyo byose nadondaguye, mugabo uko mu Burundi isigaye imeze iriko igenda igabanuka. Nico kintu ca mbere umuntu abona igenda igabanuka. Kubera iki? Kubera ko hari igwirirana ry'abantu rikomeye cyane. Abantu baragwira cyane, kandi baca barondera aho bubaka, baca barondera aho barima, baca barondera aho baba, aho bakorera bya bikorwa byose. Murazi ko n'abatarima barakora ibindi bikorwa nk'amahinguriro, bakubaka ibindi bintu ubuzima bw'abantu bukenera. Haje ibitaro, haje amashure, haje amakambi ya gisirikare, haje inzego abantu bakiyagurira. Kuvuga nuko isi ndimwa yari itegekanijwe ica yaga. Uko igenda kwaga rero, kubera ibikorwa by'abantu, baca bagenda gusita cya gice gisigaye cy'amashamba. Ugaca usanga ahegereye amashamba, mugende murabiraba, bagenda barasita, batema ibiti, baturira, barondera aho barima, barondera aho bubaka, barondera aho bakorera bya bikorwa by'amahinguriro by'abantu. Uko nguko isi igenda iratituka rero. Hanyuma ivyo bikorwa tuvuze aho abantu baba, iyi si ndimwa y'agataka, murumva uko igenda iragabanuka kubera igwirirana ry'abantu ahanini, yo kubera abantu baca bakenera ubwo bwiganze bwo kurondera aho bakorera ibikorwa byose bibatunga, amashamba agaca agenda aragabanuka. Aho muca mutangura kumva inkwerekizi, kuko iyi si abahinga bavuga ko dusangiye, ko ari inzu dusangiye twese, bisaba ko tuyibungabunga twese kugira ngo iramutse ihiye dusha twese. Ivyo vy'uko isi ndimwa yagabanutse biremezwa n'abanyagihugu b'abarimyi, mbere bikabera intambamye abarimyi kuko batacimbura uko bavyipfuza. Ikindi nuko niyo si ndimwa ntoyi basigaranye badafise ababafasha kuyikurikirana bihagije, nk'uko bivugwa n'uyu murimyi wo mu ntara ya Butanyerera. Ivyo gukingira isi ndimwa rimwe na rimwe birashobora kuba ugasanga habaye novuga icyo twita kampanye, aho usanga biyumvire ngo ahantu hose hatemba nimuhace imikobeko kugira ngo murwane inkukura. Ariko rero kubera ko n'isi ndimwa y'uno munsi isanzwe ari ntoya kubera igwirirana ry'abantu, uyu munsi nta hantu umuntu ashobora kuraza ngo avuge ngo tuharima ku yindi senzo novuga ikurikira, hose ubu hararima, ku buryo usanga rero uburyohe bw'isi uyu munsi bwarahetse. Rero bijanye n'uburimyi biragaragara neza ko mu gihugu bititaweho.
umwe wese akora uko avyumva kuko n'abagoronome ntibashobora gushika hose rimwe na rimwe usanga abagoronome mbere bakora n'ubuzi bubiri ugasanga akora ibijanye n'umurimo akongera agakora n'ibijanye no kuvura ibitungwa hanyuma akaza kuvurira abantu bamuha amafaranga acabona yuko ikimwinjirizo ico co kuvura ibitungwa mugabo ico co gukurikirana isi ndimwa ngo bayikingire kugira ishobore kugira ibitanga navyo bakora. Mu kurangiza kino gice ca mbere ku bijanye n'isi ndimwa mu Burundi, Sabuguheba Patrice arongoye ishirahamwe Fasha rijejwe gukingira ibidukikije aratubwira ingaruka zo kutabungabunga isi ndimwa zifise mu gihugu. Aha umunyagihugu wese n'ibindi binyabuzima birashikirwa n'ingaruka ziva mu kutabungabunga isi. Abantu barabibona nk'ababa hafi y'ubugaragwa barabona ingene bakena amazi. Iyo rero abantu bagwira amashamba akagenda barakayahonya duca tugaruka kuri ca gice naco c'amazi. Imigezi, amasoko, inzuzi bica bigenda biratosekara. Mbere mwana ashaka bikanagabanuka. Hari utokwibaza ko amazi akena. Ababa mu bisagara nka Bujumbura n'ahandi y'amazi yakamye y'amazi yakenye yo amashirahamwe ajejwe kuyacyorora ariko arayagabanganya avuga ati iki gice mwebwe muraza kuronka amazi ahandi turiko turayatunganya baca babona ubukene bw'amazi yubuza yo kunywa yubuza yo gutegura ibifungurwa yubuza yo koga ayo kumesa ucubona akamaro k'amazi cyane cyane amazi meza. Uko rero n'ibinyabuzima biba mu mazi. Dufate nko mu Burundi ko twagize Imana twaronka ikiyaga Tanganyika ibindi bito zaco hagwihinda. Iyo rero bigenda biraronka amazi bica ibinyabuzima birimwo biramenya ko amazi ari karagabanuka. Kandi naho iyo y'amazi ari karaza mugabo akaza ari mabi kubera ibikorwa by'abantu. Ibinyabuzima birimwo naho nyene biramenya ko biriko bironka amazi mabi ubuzima bwavyo bugahungabana kubera ko nababwiye nti ni magiriranire ubuzima bwo ku butaka bw'isi ubuzima bwo mu mazi n'ubwo mu kirere ni magiriranire hagize kimwe kimererwa nabi n'ikindi kiramererwa nabi. Aha ku isi hononekaye mu mazi hakononekara hariho ibifungurwa biva mu mazi nk'amafi n'ibindi abantu bakurayo baca bakurayo ivyononekaye muravyumva. Hanyuma iyo amashamba ari karahera iyo batema baturira vya vyotsi bikaduga hejuru ya mahinguriro akarunga ibindi vyotsi bibi hejuru za mpwemu duhema zikenewe zica zigabanuka tugasanga turiko turonka izimeze nabi canke nkeyi aho zigisigara ahandi basanga biko bivangana n'ivyo vyose bibi. Nagira ndababwire ko tubitondetse umuntu avutse ikintu ca mbere akenera ni umwuka ahema impwemu ahema nziza. Ubirabira ku mwana w'uruyoya avutse akivuka kuri uwo musogonda nyene kuri uwo munota akeneye impwemu icambere na mbere. Agaca akenera amazi ikigira kabiri agaca akenera rero ahaba aho umuryango wiwuba ku butaka. Handangirije kino kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu mu gice cya kabiri tuzorabira hamwe ibiterwa vyimbuka ku isi ndimwa y'u Burundi bivanye n'intara canke intara kama hamwe n'icokorwa n'umwe wese kugira iyo si ndimwa ataho itaniye n'inzu twese tubayemo igira akamaro kanini. Ikiganiro mwagishikirijwe na Elvis niyo mungere naho ubutaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Ni kuri kino kiganiro dukingire ibidukikije duciye dusozerera ko ano makuru yacu. Abashimiye mwebwe mwese mwafasha akajyo ko gutega amatwi. Desire Tuyimana mwari kumwe
abandabifurije kugira amahoro iwanyu.